wa mugabo nibihe kutaheza nyarutsa hewe wana kuri president Bagaza umuntu ashobora kugaruka ku inyubako amabarabara tudabo amashuri ariko kandi n'amahinguriro none gashari umuntu avuga ko mu Micombero batandukaniye hehe aho rero ndashobora gushikira kubera umuntu aravye amacakubiri afatiye ku bwoko bivanye n'ivyari berutse kuba mu 72 vyagumye ariko kandi n'amacakubiri afatiye ku ntara mugabo inyuma yo gukombora Michel Micombero hakurikiye intwaro ya Jean Baptiste Bagaza nibiki yashoboye kurangura mu kiringo ciwe ibyamugoye byo nibihe icemeza yuko Bagaza yoba yarahinduye ibintu je navutse nsange wacu hari ahantu hariho abantu bafise amabati je navutse nsange ibiti mu gahinga ndavuga ati ibi biti none gute barambwira ati hari ibiti bita imisederi vyuzuye ku misozi iwacu nanje birahuzuye baca bavuga bati ibi biti uri kurabona mwana ibi biti vyatewe ku ntwaro ya Bagaza je ico nico nshobora kuvuga hari hibati naho ritatanzwe nkuko vyategerezwa gutangwa n'umusederi iryo niterambere mu gihugu iwacu murakoze cyambere yafashije ku ntwaro yiwe niho abana batanguye kwandikwa muri etat civile hanyuma ikindi President Bagaza yakoze ico numvise nari nkiri mutoyi narumvise yuko atemera yuko haba mariage umuntu atacafise umuhungu yategerezwa kuba afise itongo ry'umuryango akaba akerekana yuko yarimye imetere y'imyumbati akerekana ko yarimye ibiharage akerekana ko afise igipimo c'ikawa ko umukobwa w'abandi atazoza kwicwa n'inzara ivyo rero vyari ibintu bikomeye cyane hariho rero ikindi jewe nshima ku ntwaro ya Bagaza amakoperative niho hari hatanguriye amakoperative ku rwego rw'igihugu muga vyagiye biravaho buke aho hazindyane z'amoko zifatiye ku moko ariko naho hari abarundi benshi bashimira ivyo President Bagaza yaranguye hari nabandi babona ko hari vyamugoye abahutu cyane umutima wayaze kuko babonye vya 72 batigeze bakosora abahutu bagoye batinya kandi harimo intwaro idakwiye kuko yari musirikare hagiyemo intwaro y'inguvu kugira ngo ibyiza ashaka kubanyagihugu bishike ku ngiro mugabo ibyiza ushaka ku bantu ngo bishike ku ngiro nushaka kujishika ko utabanje kubagisha inama igihe utarabikora bavyita mu buhinga bw'intwaro bavyita intwaro ibereye bonne gouvernance ako kantu yaragakosheje kuko nivyo bigwati abaho tubarabitinye ndabifise nabisomye mu raporo no mu bitabo siko President Jean Baptiste Bagaza turavye ivyo twagiye turumva nivyo twagiye turasoma yoba yarabaye umunyepolitike atari mwiza cyane kuko biragaragara neza yuko ntiyafata intara ajejwe kumwe kuko umupresident abari umuvyeyi w'igihugu cyose atana kantu nakamwe kavuye ko kuri territoire y'igihugu bavuze yuko yoba yarashimikira yoba yahengamira ku bwoko bw'abatutsi ariko nubwo byo bari byo siko je ndabibona neza mfatire ku ntara mvukamwo uko kuva mvutse nabibonye nivyo numvise ugiye kuraba neza nta muhutu yabaye mu ruyigi nta n'umututsi yabaye mu ruyigi ku ntwaro ya President Bagaza n'ukuri yarameze nk'usubiza hamwe yarameze nk'ubugora bavuga ngo leta mbogora Burundi ibogora kuko bwari bwaratembagaye mu manga igihe ufatafatangane rw'ivyago rwafata ku ntwaro ya Micombero gushira amashuri koko amashuri yarubatse henshi nubwo uriya mu jeune ntuze ya Elias Madina yanje yavuze ko hari ivangura ntara regionalisme mu Faransa ivangura ntara Elias yavuze yari ryo kuko
ufashe carte scolaire cyo bita ikarata y'ubuyobozi bw'amashuri bayita carte scolaire mu Gifaransa urabona yuko amashuri yisumbuye acucagiye Bururi kijya gihe yari menshi urumva neza yuko amashuri yarubatse mu cyose muri rusange nivyo mugabo ameshi yahundaye ntuzenya intara ya Bururi kandi kindi naho amoko vyameze nk'ibibogoka kubogora ntibyashotse bibogoka neza kuko kubera atatosoye atavuye ibikomere byo 2022 abahutu bagumanye bwa bwoba yuko nibashoka biga bazocibwa umutwe nka bamwe bakuru babo bawuciwe mu 2022 kiragira mvuge rero nuko mu mibano yashwanye cyane na Kiliziya Katolika yarashwanye n'u Rwanda kuko u Rwanda ruhabuza agateka kaba hutu bahabyara Imana ubu nabwo butwawe n'abatutsi n'intwaro igwiriyemwe abatutsi siko harabaye ingorane kuko abanyarwanda bari mu Burundi mwibuke impunzi baguma bashaka kuza gutera u Rwanda ngo rafate ubutegetsi ubu nabwo ari ufise abahutu nabwo bahungiye mu Rwanda urumva baguma bakaguterana ico gituma mu bibano byari bifashe nabi ivyo byamugoye umuntu yo bisiguriye ibi bavuze rero Bagaza nivyo yarateje imbere igihugu nivyo yarubatse amahinguriro nayababwiye Sosumo Verundi Kotebu n'izindi nyinshi nivyo yarubatse nivyo amashure ariko niyatosoye kakandi kazohava n'imbarutso mu njyana tubona mu nyuma kuko Ntega Marangara ntiyatevye siko Ntega Marangara ivana imizi mu kiza ca 2022 urumva ako kantu yaragahemutse ko kudatosora ivyago vya 2022 namwe mushobora kuba mugira muti ibi ni byaranze ubutegetsi bwa President Bagaza nibihe ugaruka gubwo nibikigwo higira